dufashe Mugisha uyibandanye kuko ifite story nziza mpamvu nasohoye igice cya gatatu nuko benshi bamwe babinsaba wasera usariti zosohoka kuwa kuri wa gatanu kuri Aisha Media. Aisha Media ni imwe mu TV yaje ko dufite ama TV abiri ya online. Hari Aisha Media hari na Mugisha Media. Aisha Media ni TV twuguregura ngo tuturashira ko amafilme ari mu rurimi rw'Igiswahili na cyane za ndirimbo zacu. Hama Mugisha Media akaja mu mafilme ari mu rurimi rw'Ikirundi. Kumbure navuga yuko muri Buja Movie abantu benshi bingiye gukina filme bamaze kurabya filme ya Mugisha nkaho mu Legend wo muri Cinematography Burundi. Niki kintu hanura abakinyi bashasha bagicaruka muri industry ya movie. Aribo bavye bavuga ati na mwana wanje nzorungira gukina filme bivanye no kungene comportement y'abakinyi b'amafilme bahora batahura nabi peut-être n'abamaraya n'ibiburandero babifata nabi comportement kuri abavyeyi biyumvira uko bashaka kubahanura iki. Bon icyo navuga nuko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndagize yambo na mwana Stefano Mwerere no musi tukabatumwa hamagaye wa mutipe mwasanze ni legendary muri industry Buja Movie. Aho ndavuga neza na neza yuko ari magara n'amazi Hassan batazira Mugisha. Ndakura mukije Mugisha. Ego mahoro cyane. Umeze neza. Turashimira Imana. Ibintu bitatu Mugisha akora mu gatondo vyotse. Mu gatondo cyambere no gusenga Imana, gushimira Imana kubona kuba umuntu aba yabyuse akabona ibyisi. Hama ikira kabiri ni kwitegura ni kwitegura kuja ku kazi, kubyura n'abana baje ku ishuri. Ego neza na neza twara tuvuga ati ubwishime showbiz hamwe nakagaye nicyo kintu kinini kiranga abakinyi b'amareresi. Kuri Mugisha we ni gute? Uyu muntu avuga ibyo ninde? Abafana baravuga gose. Bon abafana bivana n'umuntu wari we kandi bivana n'ukuntu umuntu ateye. Je kubwanye mvuga yuko atari byo na gatoyi kuko kuba umu artiste umu cinéaste nibisigura ubwishime canke amashowbiz no. Ego kumbure kuri je ibyo ni X ntibibaho ntibibaho nibizobaho. Kumbure abafana bashaka kumenya Mugisha nikiye kintu akunda muri industry ya movie. Muri industry ya movie bon nkunda cyane yuko movie ari kintu novuga yuko kicangloba cange gihuza ama message yose muri rusangi mu buzima bw'umwana w'umuntu. Uvuga movie ni kintu ni canal umuntu ashobora gucishamo ubutumwa bwiwe bugashika vuba gose kandi ku bantu benshi cyane. Kuko uravye ntanze nk'akarero nka difference ya movie n'indirimbo. Indirimbo ni message iba ni kuvuga ufise umwanya muto short ni ufise umwanya muto, mugabo movie ufise umwanya munini ukwiye wo gutanga message yawe. Twije twaraba filime ya Mugisha iyo yatumye Mugisha neza na neza amenyekana mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yari ifise abakinyi benshi sana, ariko mu mafilme Mugisha turiko turabona ubu abakinyi bose ntabwo ari benshi bariko baragaragaramo kiretse Mugisha n'abandi. Ni kubera iki badasuye kandi gukina kwa Mugisha? Mbo impamvu nuko hariho benshi batari mu Burundi, benshi bagiye mu mahanga. Nk'akarorero yari mushikanje yari muri France. Ari Rushatsi ujya Kinyari akunda Karire ari muri Amerika. Ujya yakinyari Ruvuto ari mu Rwanda. Bon Karire ari Buganda. Urumva bon nimvo nkizo zizatumye kumbure benshi tutabandanya kuko bose bari hanze n'abandi nk'abakobwa bamwe bace barongogwa. Urazi y'umuntu ahinduye ta civile si benshi baronka ayo mahigwe yo kubandanya umwuga baba barimo. Hari abamaze guhindura ta civile acavuga ati oya umugabo acavuga ati je ibyo bintu wapi nkunda kuko mwose bafise vision yiwe ibintu nk'ivyo. Bo impamvu ni izo gusa nta bindi. Akumbure imyaka 9 n'inusu irarumanye neza na neza filme Mugisha iri mu kibuga cha YouTube. Novuga yuko ariko muri iminsi heze haze nk'amezi 9 cyangwa 8 utweretse Mugisha part 3. Kubera iki wabigenjeje uko iyo myaka yose wari urihe wari kuyumvira iki? Bo kwanza cyambere nuko Mugisha ikuje nk'imyaka kuko twayikenye muri 2010 utugeze muri 2023 sadiri imyaka 13. Ego impamvu nasohoye igice cya gatatu nuko benshi bamwe babinsaba
benshi bamwe babinsaba ati dufashe Mugisha uyibandanye kuko ifite story nziza bamwe bibandanye biba byiza cyane hama na manager wanje arambwira ati icyo kimviro nico aransupport avuga ati reka turabikuru twonezereza abafanzi bacu kuko tube dukora kubwo abafana icyo baduhanuye icyo batwereka ko bifuza turakibakorera. Mugisha yaheje gusora amafilme aheze ubu ari mu ma series kubera iki wahinduye style? Kubera yuko burya Paul Mama urabye nk'ubu nk'isoko mu Burundi isoko y'amafilme menshi ubu iri kuri YouTube nk'iwacu mu Burundi isoko risigaye niryo kuri YouTube. Rero kuri YouTube naho bakaba bakunda ibintu birebire bifata umwanya mwinshi tujana rero n'umwanya natwebwe kugira ngo tube update dukore uko abandi babikora kandi amafilme y'ama saison niyo yinjiza uburyo bwinshi gusumbya amafilme ahera ubunyene. Les fans de Buja Town TV uno musi kwa twamuzaniye Mugisha neza na neza nko muri mwabinsavye uno musi yahashize neza muri studio za Buja Town TV. Tugeze kuri cya kibazo kiri update muri cover imaze iminsi sirikira mu ma group ya WhatsApp kuvuga yuko ugiye guduha ikintu gishasha nibaze ko kizosoka ryari Mugisha. Ni cyahe ko bishasha ni byinshi. Usaliti. Hasara usaliti zosoka kwa kuri wa gatanu kuri Aisha Media. Aisha Media ni mu ma TV yaje ko dufite ama TV abiri ya online. Hari Aisha Media hari na Mugisha Media. Aisha Media ni TV twugurira ngo tuturashira ko amafilme ari mu rurimi rw'Igiswahili na cyane za ndirimbo zacu ama Mugisha Media akaja mu mafilme ari mu rurimi rw'Ikirundi. Bije gufata umwanya ngana gutse kugira ubitahure neza yuko utegereza kugira ama account abiri y'Igiswahili n'Ikirundi. Boss umwanya muremure kuko twagenda turaba ama comment y'abantu cyane kuri kuko urabona Mugisha Media niyo yatanguye Mugisha Media niyo yabyaye Aisha Media tumaze kubona rero ama commentaire y'abantu y'abafanzi bacu batandukanye tuvuga tutereka turabukunda twitandukanya kino kintu kugira ngo tugire cyane hazoza cyako gusa ibiri mu rurimi rw'Igiswahili abifuza ururimi rw'Igiswahili abifuza byo mu Kirundi babisange ku yindi cyane ihindagurika ry'ama ko ari usanga bibacanga usanga abantu dufise nk'abafanzi b'Abatanzania abakongomani abakenya batunze Kirundi bakadusaba none nk'ubu tugiye dusanga ibintu by'Ikirundi ntidutahure mudufasha tugiye mugurure channel aho zo tugiye gusa direct tumenya tuti hariho ibyo dutahura natwebwe rero tuvuga tuti ntaho uvuga netwavuga ururimi rumwe nk'inka ifoko tuvuga indimi zose tuvuge Igiswahili n'Ikirundi cyacu tubavangira abantu bose kugira ngo abafana bacu ntitubatakaze. Kumbure birashobora gushika ugasanga ubuhindagaruka ry'amazina ubwa mbere twari dufise Mugisha Move Company ariko ubu dufise Mugisha Media. Byagenze gute kuri ayo mazina? Bimeze gute? Mugisha Media ni channel ni izina rya channel iri kuri YouTube. Mugisha Move Company niyo company itwara ibyo byose ya Aisha Media kuko ni company igira production ya movies. Urumva rero Mugisha Move Company iri hejuru y'ibyo byose ko ayo Mugisha Media na Aisha Media na machano gusa ari ya YouTube. Akumuri mu Burundi bavuga ngo YouTube niriha kuri Mugisha imuriha gute kugira aronka amafaranga yamba abakozi aronka amafaranga yamba cameraman aba editor equipe yose. Ndashimira Imana vraiment ndashimira Imana YouTube yiwanje riha bego kandi akanoti kaboneka ndashimira Imana cyane. Bego sha kuko Paul Mama nukuvuga nka 50 kwijana ibice 50 kwijana mbesheje na YouTube machano yiwanje. Ni kuvuga yuko Mugisha nakandi kaza afise kiretse film. Oya navuze ati 50 kwijana. 50%. 50% ni YouTube. Sigura ko yindi 50 rero ija mu bindi ntaba nkunda kuvuga kuma kumbure ariho bavye bavuga ati nta mwana wanje nzorungira kukina filme bivanye no kungene comportement y'abakini b'ama filme bahora batahura nabi peut-être n'abamaraya n'ibiburandero bifata nabi comportement kuri abavyeyi biyumvira ko bashaka kubahanura iki. Bon icyo navuga nuko atamwongo buri sato ibidahizwe kandi nta nyambo ibura gahonze kandi icyo bumenya nuko ukina filme ni mwuga nk'iyindi myuga ishobora gutuma umuntu abaho bikamubesha ko bisambuza bwiwe atakindi kumure ashobora gukora. Rero kuba biyumvira yuko kumure gukina filme ari gutindero ari kugira ibintu bitameze neza sibyo namba bivana n'umugwi aba yagiyemo
kandi bikavana na programme z'uwo mugwi. Hari imigwi ego sivyo mbeshe rusanga ugiye gusa kuraba ama repetition ucubona gusa ubuhumbu. Kandi si muri sinema gusa mu bindi bitandukanye. Bivana rero n'umugwi wariwo. Rero ntibaze bafata ibintu muri rusange cyangwa mu kivunga ngo abajya abantu ngo niko bameze aba atari kintu ciza kuko ahari beza ntiyabura babi ahari babi ntiyabura beza. Kumbure nuvuga yuko muri Buja Movie abantu benshi bingiye gukina filme bamaze kuraba ijya filme ya Mugisha nk'abo mu Legion wo muri Cinematography Burundi. Niki kintu hanura abakinyi bashasha bagicaruka muri industry ya movie? Icyo no hanura cyane nuko bamenya yuko burya filme genda yita ko ari umwuga mutagatifu, umwuga mutagatifu kuko na hantu umuntu atanga ubutumwa bwiwe kandi bugashikira abantu benshi batandukanye. Rero ikintu gishobora gutuma umuntu yicara akagukurikirana washaka bivanye n'ibyo wakinye akagukunda cyangwa akakwanga bivanye n'ibyo wakinye akarira cyangwa agatwenga bivanye n'ibyo wakinye si ikintu gisanzwe, ikintu gihambaye cyane. Rero baze batahura yuko ari umwuga mutagatifu nabo bakwiye kwisuganya kugira ngo birinde za ngeso z'ubuhumbu, za ngeso zituma abantu bacafuza umwuga wa sinema. Kuko umwuga wa sinema ni umwuga mwiza cyane, ni umwuga witeka atari umwuga w'ubuhumbu cyangwa ingeso zitandukanye. Rero baze batahura yuko burya sinema iyo ukinye sinema nubuzi uwiraba ninde afise uruhara uruwe mu buzima bwawe cyangwa mu gihugu ciwawe. Niyo mpamvu dukwiye kwisugana tugatanga ama message nyayo na cyane tukibuka yuko turuko turabarundi. Abarundi bise imico yacu, bise ibyo twubahuka n'ibyo tutubahuka. Urumva dufise imipaka yacu, urumva kwirinda gukopia iby'abandi, imitation aveugle niyo niko ndayita, kubera ko abatanzania bakinyuku, kubera ko abanyarwanda bakinyuku, kubera ko abafaransa bakinyuku natwe dukinuka. No, kwamba tumenya yuko turabarundi dukwiye tuzokina byose bizobesha agaciro Imana n'igihugu cyacu. Mugisha vyagufasha imyaka ingahe cyangwa umwanya ungana gute kugira utahure yuko sinema arakazi gakomeye? Umwanya kweri utari muto, nk'imyaka 5 cyangwa 6. Ugitangura filme wayifashe filme nk'iki cyangwa wumva filme uko ukamenga wumvise iki umuntu avuze filme? Ngitangura filme nabona ko ari umwuga nk'indi myuga gusa. Nabona yuko kumbure kugira ngo nze shike kundoto ziwanje nkora ibintu bishimwe n'abantu benshi yuko bizosaba umwanya n'uburyo n'inguvu nyinshi cyane. Kuko ndibuka igihe natangura abantu benshi banaca intege benshi cyane. Nabo twatanguranye washaka muri je filme ya Mugisha ariho benshi twatanguranye benshi mutazi mwebwe bagiye babiheba tutaranasohora filme nimwe babona yuko kumbure bidashoboka. Bati filme wowe ishobora cyo nikikunda igipasa wowe urazi filme isaba uburyo isaba ibintu byinshi cyane. Urumva ko je muri je numva yuko mfise inguvu cyangwa ingoga courage yo kubandanya kuko deja ari talent iri muri jewe. Urumva numva yuko ndabyifuza yuko nyabuna no kora ahubwo ibishemeye ibihambaye kugira ngo isi imenye yuko no mu Burundi rufise abantu bafise talent kandi n'umugabo wa sinema umenyekane yuko mu Burundi hari abantu bazi gukina amasinema. Nice. Story ya Mugisha niwe story yakoze abantu benshi cyane mu mitima. Hamaturavye ama story uko rakora novuga yuko mu bafans bawe cyangwa mu commentaire turiko turabona muri YouTube ntabwo ari story zifata cyane mu mitima nkuko ijya Mugisha afasha abantu mu mitima. Nindi yanditse ijya Mugisha cyangwa ihindagurika giwawe ry'ama story ko mu kwandika filme biba bimeze gute? Je nibaza yuko nimba uri umuntu ukurikirana amafilme yiwanje kucanjane kuri channel yiwanje ya Mugisha Media niyo Aisha Media cyane kuri Mugisha Media uraje ma commentaire asa najye nyine muri Mugisha kuko jewe wanditse Mugisha ni jewe nyine en personne n'ubu nije mbana nandika amafilme bisigura rero yuko kuvuga yuko kumbere Roma narahinduye iki cyangwa kiriya sivyo kuko uravye ma commentaire menshi avuga ati Imana iguhezagire uratwubaka ati ufasha benshi commentaire urabona ko ari zazindi zigenda zibandanya ariko rero ntawubonekera bose nk'ukwezi. Urumva
ntushobora gusa gushimisha abantu bose muri rusange ntigikunda hatiza kuba abantu kumuri babona ati wapi ibintu sibyo cyangwa bavuga ati babandi bitwa ba negativiste hari umuntu naho wokora ikintu kiza kimeze nafa kwemera wewe agenda araba gusa ahantu barakanenga ati wapi urabona ngibi wapi ico hari abantu bafise ingeso nk'isazi bambabarire ingeso nk'isazi isazi umwe yo irondera ahantu hari ibintu binuka gusa ibintu bitameze neza urumva ikakigena kudema handi nyene haragasebe ati haragasebe kandi tukibagira yuko burya iby'umwana w'umuntu bitama bitunganye by'Imana byo nyene bitunganye urumva ariko je ngavuga ni kuri turagerageza kuko objectif yacu nuko duhindura imitima y'abantu nuko dutanga impanuro ku bantu kandi uravye commentaire nka 80% urabona yuko ari za zindi nyene ati muratwubaka neza na neza haci imyaka 10 Mugisha yinjiye muri shooting ya Mugisha nyene ariko Mugisha kuri cya gihe n'ubu ijya filime yagutoye amahera ngahe nukuri sinogwira ngo yatuye amahera ngahe ijya filime ya Mugisha kuko icyambere ijya filime twakoze nk'igitangaza kuko ndibuka twagenda twegeranya ayo turonse dushiramo turonse tugira production ya movie kandi twaronse abantu badufashije cyane na cyane muri production nka camera ico gihe ndavyibuka umuntu yayidufashije yayiduhaye nka yadufashije kugira ngo dufilme iyo movie yayidufashije kugira ngo dufilme iyo movie rero sinokubwira ngo sinoba uvuze ati yadukaye amahera aya naya nuko bashi munsi mubi ndavyibuka kabisa yego kandi ico gihe yari muri association tatukiye muri association yitwaga Vision twari bwaje muri Mugisha Movie Company yego urumva bya association urumva no kwegeranya ati ufisanga izana nawe ufisanga izana dukore film neza neza tuvuze umuhisi Kanumba twaba tumvise umulegend muri cinema ya muri East Africa none kubera iki Mugisha adafise ama featuring n'abandi basani ba mafilme abandi basani ba mafilme nkabahehe andi magroupe gukorana collaboration andi magroupe nkaya iyo nga mu Burundi nyene no hanze y'igihugu bon cyane tuvuge nga mu Burundi iyo nga mu Burundi bon kuvuga ko nafise featuring zirahari gusa ziracyategurwa kandi hariho Mugisha oya kandi hariho nizo maze gukora attention nizo maze gukora mafilme yiwanje ndavyibuka bon izo maze gukora n'iz'abanyarwanda ndibuka nakinye filme yitwa inkomoko y'umuruho John Mabispa indi nkina nabakanyomvya ni nakina abandi banyarwanda c'était mu banyarwanda nganga mu Burundi impamvu ntaragaragara mu cinema mafilme yandi magroupe cyambere nuko ata muntu numwe arampamagara ni kuvuga ko umuntu wese amurondeye Mugisha amuhamagare barakorana ntushaka kwitwara ngo ndagiye ngo ngiye kuko sinzi nimba ari kuntinya sinzi nimba ari ku bafise imvo zabo bavuga ujya mu nimba babona ubwana kwa tujya no mushehe urumva ariko bo nta urampamagara jewe mu ngaha mugabo je araho maze kuhamagara kandi tugakinana nabo akumuri bashobora kuvuga ati ngo benshi batamwe maze gukina nabo filme ba Mimi aba bo muri GFS maze gukina nabo filme bariho benshi je maze guhamagara mu filme yiwanje kandi tugakina akumuri bashobora kuvuga ati Mugisha tumuhamagara ashobora kudusaba amahera menshi kandi kuko muri legend burya n'umuntu yubahwa ni nkuko umuntu atukwiba ukavuga ati ngo je ngo bangende kugira featuring na Fizo akivuka ubunyene nivyo baho boje nibaza yuko ibyo birashare mu vyiyumviro vyabo burya je ndakunda yuko umuntu ajija ikintu canke akira urubanza ikintu aba yagerageje ariko kikanga urumva ninde amaze kugerageza guhamagara Mugisha ati ndakwene muri cinema yiwanje amakanga uzoza kubwira ngo je naramubwiye mu filime azobabesha iko je singundi ibintu byo kwiparika canke by'ama showbiz canke ndondire no ko niko kuri kuzima nta urampamagara ambwira ati ndagukine mu filime yiwanje aheza imyaka 2 twumva iterambere rye filime wise ICB ariko ICB gushika ubu nituramenya irengero ryawe ryagiye hehe byagenze gute bon ICB yari kigabashi nyibusa umwarigeze kuduhamagara mu nama novuga y'abakinyi b'amafilme bose n'aba director n'abantu menisha makuru kugira mu duhe umugambi uyo novuga ko ari association peut-être nkavuga ko sinzi kuyibuka neza okay ndabyibuse gusa icyo wamenya nuko
hari imigambi myinshi yagiye irapfa ivyafiriye hehe Mugisha kumbure bamwe bakubwira ati Mugisha niwe bitumye abandi ngo Ciza Joseph abandi ngo Fanny Lavine abandi ngo Sandrine nituramenya neza na neza aho vyafiriye uzo kuvuga ngo Mugisha niwe bitumye uyu azoba afise ikibazo mu mutwe bya vrai azoba afise ikibazo mu mutwe mubaze neza ati Mugisha yatumye isho kintu gipfa guti je ntuzonsanga mu nduru ntuzosanga mu mikwegano ntuzosanga ngo mu madrama mu maskendo y'aba artiste no je ntuzobisangamo je nkunda yuko nubu ndacabivuga yuko bujya kuja hamwe nico kintu gihambaye cyane je nkunda ibintu bizima iyo mbonye ibintu ari bizima ndabishigikira mbonye ibintu bitangiye gufata umurongo atariwo nca niretira niko nteye urumva turifuza yuko abasinyasite baja hamwe turifuza yuko nka kujya aba musiciens ariyo Amicale des musiciens burundais yuko natwebwe twogira ikintu cyitwa Amicale des cinéastes burundais ni imwe mu ndoto zacu gusa nuko usanga bamwe kumbure batabitahura kumbure bivanye n'imvo zabo bo nyine bazi kuko mu bintu byose bujye ntihabura abatovyi nibabura iyo abantu bavuga bati reka dutere intambwe reka twiyunge tuje hamwe ntihabura abatovyi kuko niba mufise vision imwe rero abatovyi rero bamaho niyo babusanga basubiza inyuma ibintu canke biriya mugabo ntituradebukirwa kuko turacabandanya umugambi turashiyumvira ukuntu two kwisuganya kandi birango ico kintu kibeho kuko atabumwe nagishoboka nakona kuvuga urabona ku inoti zose urabona ku inoti zose inoti zufise twebwe mu Burundi hariko ikintu kiriko amajambo atatu urumva hariko ubumwe ibikorwa amajambere urumva ati ubumwe ibikorwa amajambere bisigura yuko ubumwe nibwo butangura uracumva hamaze kuza ubumwe hacakurikira ibikorwa rero akumuri bashobora gushika ubu bije muca mushira muri rya faranga muca muronga rya faranga ariko atabumwe nigishoboka akumuri bashobora gushika bakavuga ati Mugisha niyo yadutanguriye ko kubera iki atagiye kubidusabira canke akagiye gupropoza uyu mugambi ugira tushikeko hama ukaza wumva ngo jewe na vitu no munsi natangiye ukina film no munsi ngashaka kwipimanisha na Mugisha nubona yuko nawe nyene urafisemo uruhara kugira bajya abantu bashike kuri rujya rwego urwego kuvuga ko kuja hamwe aboje nibaza yuko byose biri mu mugambi tuko turavyiga gusa nuko usanga muri benshi atanguko nabivuze atabura mu injavyi mu bikorwa byose ntihaburamo abatovyi ngo nabivuze urumva ariko bazima barimo rero bijya twage ducamo bikagenda bipfa bujya byaduhaye experience bikagenda biduha experience ati iki cyapfuye uko iki naco gifuku rero harageze yuko rero abantu nyabuna bavuga bati twikubita gashi dukora ibintu bizima kugira ngo ibintu bizima birama kandi ni umugambi dufise ndizera yuko umwaka utazohera bitabaye mu kumarira ikiganiro cyacu cy'uno munsi tugomba tubaze Mugisha abasani batatu babuze muri Mugisha Movie Company urashobora kubabara babuze muri Mugisha Movie Company abakinyi batatu apana kote technique abakinyi batatu muri Mugisha Movie Company uwa mbere n'ujya mu mama Madame Esperance ujya mama yari mu méchante ujya yakinye muri Mugisha ujya buze muri Mugisha Movie Company no babara cyane hama ubundi ni bakinyi bacu hari uwitwa Mutama Gaposho Ismail nawe nyine mu bakinyi hamwe two mubura twobara cyane hamuyundi muba nani muba garçon uyundi twobara bo ni benshi gusa niba bavuga ati no ko yavuze nakana kuko je uje ibintu byo gutanga amashwa ndabitinya gose kuko kenshi usanga bibyara ibintu bitameze neza mu bantu niyo mpamvu ngunda kubitinya gose bo bariho ni benshi ngabo navuze ni nk'urugero n'abandi ntashimye kuvugira ngaho nakaka kajambo kanyuma ushaka yuko ugira share n'abafanzi bawe abafanzi banje ndababwira yuko Mugisha Movie Company tubandanye ibikorwa byacu kandi bucya dusohora filime yitwa Hasara Usaliti ni kuvuga ni ingaruka yo guhemuka ni filime zokina mu Giswahili bazi bamenye ururimi kwanza cyambere bamenye ko Giswahili bujya ari ururimi international yabaza ko Mugisha dukine mu Giswahili no bige Giswahili abashaka kuciga igico Giswahili baze barama filime yacu urumva ni filime yitwa Hasara Usaliti izoca kuri Aisha Media ni kuwa gatanu kujya babana badushigira kuri Mugisha Media abana bashikira no kuri
Aisha Media kuko ni channel yacu kandi bamenye yuko twebwe turi ku kivi tutaruta dusubira inyuma ibikorwa dusohora umunsi ku munsi ico ni cyambere sugushikira ibyacu gusa n'abandi ba cineaste bari ku benshi bari bakora neza cyane nabanyine babashigikira abandi babashigikira kuko dutangure gukunda ibyacu dushigikirane n'iryo terambere ego cyane hamica gatatu naco ndababwira yuko nukuri i Buja Town TV je nayishimye cyane merci beaucoup design yayo nasanze ari abapatriote nkanje rero vraiment Buja Town TV ni mu TV nashimye jewe en personne bafande bayishigikira utarakora subscribe kuri Buja Town TV uyikore vraiment kubwanje ni mu mufana wa Mugisha kora subscribe kuri Buja Town TV okay nasanze ari abapatriote bakomeye cyane nabishimye cyane rero twandi dushigikirane dufatane mu nda dutera imbere ntawe tuzoshira twese turabarundi dusangiye umuco dusangiye igihugu dusangiye n'umwuga cyane burya tubane dushikirana murakoze cyane ndagushimiye cyane Mugisha ko witavye akamonga muri Buja Town TV ndagushimiye cyane kubona ubugerageza kuvuga Kirundi ni byiza cyane ahubwo yabaye nka surprise okay nzi ko Kirundi ubugisiga gipasa les fans de Buja Town TV nkabanda bashimiye mwese nkabanda bashimiye Raja Buja Town akaba agize neza kugira amasanamu n'amashusho burya bibashikire neza amasanamu n'amajwi burya amashusho n'isanamu cyo kimwe nkabanda bashimiye mwese ukaba utarakanda subscribe cyangwa like share na comment bikore nigo nkonko Mugisha ahejeje kubibasaba kana ka energy na ego tubutse yuko ntabwo ari inzoga vraiment ini malte yiwacu akana ka energy nibimvira ko ari Amstel no twodohereza tuvuga ati merci beaucoup ciao